Jewe nitwa Harerimana Andre, nkaba mba ku mutumba wa Ntega, intara ni Kirundo, nkaba nsanzwe ndi umurimyi arima ibiterwa vyose, vyaba umuceri, vyaba ibigori, vyaba ibiharage, imyumbati, vyose ndabirima. Uno munsi tukaba turi kw'igenekerezo ry'indwi Kigarama, umwaka w'2022. Rero kubijanye n'ihindagurika ry'ikirere, uno mwaka vyagenze neza nkuko vyahora mu myaka iheze. Imvura yaratevye kugwa nk'ahandi hose mu gihugu hose, yaguye itevye, bituma abarimyi mu kurima bacererwa. Ubu rero bakaba bararimye mugabo atari ku rugero rushimishije nkuko twahora dusanzwe turima. Mu myaka iheze imvura yahora igwa kare, tukarima kare, tugatera kare, ho hahora hagera nk'iki gihe mu kwezi kwa 12 abambere bejeje. Mugabo ubu nk'ibiterwa vy'ibiharage, ibigori, umwimbu uzoba muke kubera twarimye duteba kandi ntitwarimye ku rugero twahora turimako. Mugabo ku kijanye n'igiterwa c'umuceri, coco abasanzwe bakirima muci bari barimye. Ku kijanye n'igiterwa c'umuceri umwimbu uzogenda neza nta ngorane. Rero ini wacu ihindagurika ry'ibihe uko vyama bigenda, hari igihe bishika hakagwa uruvura rwinshi kubera ikomine yacu irimwo imisozi myinshi miremire, ugaca usanga kubera imisozi hamwe hamwe usanga hadakingiye, bituma haca haza inkukura. Kenshi bikunda gupfa ni ivyo mu mwonga, haca haza umwuzuri. Ego kubera imvura yatevye kugwa, uwo mwimbu ntuzogenda neza kubera niyaciye igwa ari nyinshi. Hariho hamwe hamwe ibiharage nk'ubu vyaciye bitangura guhishirira kubera imvura yabaye nyinshi. Muga handi ahantu bafise isi y'urubuye hoho ibiharage bimeze neza. Muga ahantu hari isi y'inomba, aho umwimbu ntuzogenda neza kuko bica bihishirira, ugaca usanga umwimbu wagabanutse. Ntitukunda kumenya ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe kubera kenshi kuri radio ntibakunda kubivuga. Mw'imyaka iheze ntavyo bavuga kuri radio, mugabo ubu amakuru aheze kw'isamirizi y'u Burundi ubu baragacishako ati ejo ibirere uko bizoba bimeze, kandi iyo babivuze bica bigenda uko nyene. Turakunda kubibona naho itaba yaguye mwako karere, muga handi bayaguye. Rero ico twosaba, tugasaba leta ca kigo kijejwe kumenya ivy'ibirere ijebu, twosaba yuko boza baraduha amakuru ku munsi nyene ingene ibirere ejo bizoba vyifashe canke hirya y'ejo. Ivyo vyodufasha cane no mu burimyi, vyodufasha tukamenya ati iki gihe bisaba ko turima hakiri kare kugira ngo imvura izohava icika hakiri kare, canke bakatubwira ati imvura izoba ari nkenya, tukamenya ingene twitunganya. Kuko batabitubwiye hari igihe usanga n'abanyagihugu basesaguye umwimbu. Ico rero nicyo codufasha kuza turamenya ibihe ukuntu biriko biragenda, byofasha abarimyi nabo kumenya kuzigama umwimbu wabo.